Reka rero tubaramutse kandi tubahe n'ikaze mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV ibandanya rero ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu igaca ibashikirayo ikabatorokaniriza ku buryo bw'idonido maze ababa bamaze gukonda savyene ndetse abamaze gufyonda sabone canke subscribe bagaca ayo makuru abashikira umwanya kuwundi ababa rero batarafyonda boca bafyondako maze amakuru akabandanya abagira ko umwanya kuwundi mwese rero mutahengeshanya gukurikirana amakuru yacu umwanya kuwundi tuzitore ko ibintu byamaze kuyangara mu gihugu cyacu Burundi aho igihangange shopping caraye gitawe mu mvuto. Amakuru yacu rero ku buryo bw'idonido reka tuyahere ngaha mu Burundi babiri ko igihangange shopping caraye gitawe mu mbuto yari mu bagwizatunga bakomeye cane ubutegetsi bwa SNDD FDD amasoko yo gutanga ibifungurwa mu gipolisi yari gwiwe yararonka ayandi masoko y'igihugu muri iyi myaka 10 iheze yari umushikira ubakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza ho ntiyari asanzwe hageze guterera ibikorwa by'umugambwe canke iyindi migambi y'umukuru w'igihugu yari watanga amamiliyoni menshi. Akarorero ni mwisanurwa ry'isoko ya Kamenge aho yafatanije n'uwo batazira wa Kenya bemera gutanga imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi. Yari no mu bagwizatunga baherekeza Perezida Ndayishimiye mu rugendo yahoramwo muri Amerika. Yitwa rero Bertelemi Ntakarutimana bamutazira shopping rero ni umwe wagwizatunga bazwi cane mu gihugu cy'u Burundi. Shopping niwe yaraye yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba ku mutahe wavuye muri parike nkuru yegukira sentare ijejwe kurwanya ibiturire mu Burundi. Shopping yagirizwa ubunyonyezi no kutubahiriza byashizwe mu minwe y'ubutungane. Bertelemi Ntakarutimana yari azwi nk'ukundi kuboko kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibiya yahora ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Ntiwawuzi rero ko ifatwa rya shopping ryigenga nuko ari ubutumwa buhawe Tibiya na bagenzi we mu gihe inama kaminuza y'umugambi SNDD FDD izoba mu mpera z'indwi iri imbere. Aba rero bagwizatunga bakomereye mu gihugu mu gihe ca Nkurunziza bose Perezida Ndayishimiye arabazi. Ivyo rero batungiyemwo arabizi navyo ibiturire n'ubunyonyezi byaranze ico gihe birazwi mu gihugu cy'u Burundi. Yagombye yobahana bose kuko arabazi, hasigaye kumenya ico azofatirako mu kumenya abo afata n'abo areka. Nayo rero igihugu co baracishe abadekanije n'aba bajenerali. Shopping ntari mu bantu kwiyumviriye kurara batawe mu mpimba SNDD FDD igihangamye ku ngoma. Nimba ifungwa ryiwe rifise intumbero yo gufasha abasoma koko nta utorishima, ariko nimba ari inyinyurana risanzwe ibihangange vya SNDD FDD ntaco ryomara. Ese iyi dosiye yokorwa mu muco abarundi bakamenya amanyanga abera hagati ibihangange mu bagwizatunga be n'ibindi bihangange mu bajenerali. Gusa bapfe kubahiriza uburenganzira bwiwe mu nyororo kuko nk'uko tubikorera abandi bose niyisanga atawucumva ijwi ryiwe ntaze atinye kutumenyesha mu gihe uburenganzira bwiwe buzoba buhonyowe. Tuzomwakira nk'abandi tumufashe kuduza ijwi.
Reka rero amakuru yacu kandi tuyabandanirize mu yariko aravuga ngaha mu Burundi, aho nyene tukomeza tubabwira ibiriko biragenda. Nyene tuyabandanirize mu gihugu hagati, tubabwira ariko nyene hari n'iyindi inkuru idushikiye ivuga ko kw'igenekerezo rya 23 kwezi kwa mbere 2023 hagiye gusha mu gihugu c'Uburundi itavyaye inyana izovyara ishuri. Ndikuriyo Reveriyano arashobora kuvanwa mu mwanya wo kuyobora umugambwe canke Ndayishimiye Evariste asigiye agatwe. Umwe ati ntiwibe, uyundi ati urinde wewe udobereza abandi uri iki? Perezida nawe neva ari bihangange musi y'amategeko. Rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tubabareye ko tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza, ariko rero kuba tutatanguranye amakuru yacu ntitwahwera kwibutsa zimwe mu nkuru ziriko ziribangwa ko muri aya makuru. Kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kwa mbere 2023 bavuga ko hagiye gusha aho itazovyara inyana izovyara ishuri. Naho rero twabariko kandi uwo batazira shopping ubu yamaze gutabwa mu mbuto. Amakuru yacu rero nagaruka, reka tuyasubikire ngaha, tuzosubira ubutaha. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ibandanye ibarinda, kandi nyene mukomeze mukora kandi mukora mujya mbere. Rero tubasubwire ko amakuru yacu akagaruka, abadukurikiraga bari hirya no hino hatandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu Kongo muri rusange, aho bose badukurikiraga bari mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rukombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye ntabashe kudondora zigize igihugu cacu c'Uburundi. Tutibagiye n'abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Tubareko amakuru yacu aragaruka, tuzosubira. Badukuriraga rero ku mboneshakure yanyu mukunda cane ya SHIRA AMATSIKO TV. Iyo amakuru ntabwo aheze ntagaruka. Mukomeze mupyonde ngaho handitse s'abonner, abakoresha ururimi rw'igifaransa n'abakoresha icongereza mu pyonda handitse subscribe, maze amakuru mubandanye muyakurikira umwanya ku wundi. Rero tubareko amakuru yacu aragaruka, tuzosubira. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi muronke amakuru yoyo n'agasaga, kandi murakoze cane.